nivyo bikurangira imbere mu maso yawe babyituye waye urwenda ndejewe oya mbaho jagira ikigongwe iki ndashaka ko kugira abantu kigira abantu uzokoze wabonye winjiye mu rugo rungana gutya cyo wazo uti abone ibijuju basukuye ifaranga nk'ivyazo kandi bimwe biva ruguru bamuzanye ashikira mu nzi wawe bagitoye mu gifurege reka ndakubwira inama ufata uhitana uwo mwana umubwire uti umviriza mwana reka ngende ndakunezereze ndakugirire surprise turyoherwe ndakwereka igisagara uca umumanukana no kuri Tanganyika uca umufunga mu mazi uti ngoma ndakubwira aga surprise mwana ati ubuzima bwa Rukundo ndabuguhindura ubone mu gisagara uca ugitayo cyo wifatira imodoka witse azojya kwande arahazi ura umukozi cyane cyane umurabe ntakora ibitari byo kandi uze wibuke ku ufata neza wa mushasha twazana kandi urako yarahamera neza ubuke kumufata neza hanyuma Miki mafi bisanzwe mbi Thessalonique. Thessalonique afite ni mu Rugombo ntara ya Cibitoke. Ejo byatubwiye byarankoze ku mutima cyane ariko wihangane bizohera. Wizere kandi Imana igufitiye umugambi mwiza. Komeze guca bugufi, komeze kwizera Imana. Imana ni nziza. Nta kindi navuga. Ruhigo ntugire ikibazo. Imana ni nziza. Uhumure cyane. Iyaduhuje ibintu neza. Miki. Urakoze. Mama, wari ngaha? Nari ngaha nyene. Miki ibintu uri kurakora nibiki? Usigaye ujana muri jardin ahubwo usigaje kujana muri piscine boza. Mama yari yigunze Ruhigo nariko ndamuganira. Yigunye ndakubarira ikintu. Uraza gahindu nteyo. Uraza umwanga rufise. Ubu rero nta numwe akinsonera umuntu ukisonera no muri ino nzu. Sigaye ndishana imbere yawe. Mbabarira mama ko ari kumuganiriza bisanzwe. Ndagutera inkuru. Nango y'amasoso shana ubuhanza. Kandi bibere. Ruhigo. Waringa. Uraza na kubandere. Narenga. Navuze abazo batanda gukara. Oya oya ndagusabye Miki. Kubera Miki ntukwegera. cyane gufasha kwigirira. Miki ndagusabye ntukwegera. Hana kimwe wana mama naringa. Miki ndagusabye Miki reka nkora akazi. Okay basi tuganire. Umaze neza. Bandushire basi sahani hasi. Miki. Urazi mama wake akazi. Mama arakaze ariko nyene bigenye n'ibisa. Miki umviriza. Urazi ko amasaha yo gufungura ni mu mwanya uza. Ndagusabye mbanze meza. Uze ndabwira ikintu nakunda kurondera. Ndondera amazi.
sasa kirakunda kurondera ushaka gutwara kugira ndakugurira impuzu urondera umwanya rero tuzogende mu ndwiza sivyo Miki ukuntu uri kunyitaho sinzi ko ndabitaho nibisanzwe ijambo ry'Imana baho dukundane kandi ukunde mugenzi wawe ukunde mugenzi wawe ko wikunda nimba ijambo ry'Imana rivuga uko rero nimba sambi nobona yambaye neza nanje nkambara neza ariko ukaguma muri no mupira wombwire ngo tusojana ndakugurira impuzu kugira ngo nawe wambare neza sivyo uri umukobwa umuhungu abegwa yambaye ipantaro n'ishati n'ikirato ciza kandi n'umukobwa nuko abegwa yambaye ikanzu nziza yikwije canke yambaye ijipo n'ishati ushatse kuvuga iki bo icyo ushatse kuvuga sinzi ko wabitahuye uzokwibaza neza ikimuga gifise ukuguru kumwe burya ubuzima bwacu ntiwari bwiza ariko iyo ubonye umuntu afise amaguru abiri atambuka neza ubuzima buroroha niyo afashe urugendo ruramworohera ntaco komeza akazi kawe sawa umeze neza mbabarire naraye ntasinziye burya naye nisinziriye umugisha nta kibazo turabitahura reka ahubwo rero nta kibazo ufite ibibazo byo kuba uraryama mama Jesse sawa kubera mama ibintu umaze imisi ukora siwe mama wanje nzi ndibaza nakoze mama uribaza neza ko Ruhigo ari umwana nka Sami wawe beho Ruhigo uri kuradatira ni wona tegise cyurantangaza mbemwe muramenya ico guterigise mwebwe be aza kundugira abana nkanda uwo Ruhigo nigiki n'uwose yavuye mu aho kurambira neza ngira n'uwose yavuye mu gahinga ko yanavyaye bake urabibarira neza naho nyibonye birakabanga je nta kibazo ndashobora gusubiza inyuma ibyo noba narateguye reka nkubwire Ruhigo ni umwana nka Sami Ruhigo ni umwana nk'abandi ntushobora gufata nawe umwana
gufata nawe umuntu ngo nuko utamuvyaye. Mama ibaze nk'uye utari hafi cyangwa utagihari bagafata nabi nk'umwana wawe. Mama ivyo bintu aho uri wowe urumva ko byo kunezereza. Mama ndagusavye mama ikubita gashi. Ibaze ko nasanze Ruhigo yasinzire ateba nuko twari twabuze no umuntu atwugururira. Imibu yarayira mujya Ruhigo neza asa n'itira. Mama ndagusavye mama. Mukuri mama usuri kigongo kuko kera wagihoranye. Ashyamete. None Ruhigo ari kuri mission yitwa gute? Iziri kurambara. Ruhigo ari kuri mission yitwa guteka muri murugo. Ako mama niye dayimoni yaguteye. Ko kera wari umuntu mwibara batore imyavu yose. Babanza bakore bavyara ntibaronke ikibarerera. Abo genda umuheke. Ntakuntu wafata iswime mugenda hariya mu kabati utore iswime uje kumuheka. Kiuranakaza. mama Erega mwakuriye mu vyuzuye mutazi ngene umuntu yahagaritse ngene abiro. Ubu rero usigaye uza kunarira imbeba inyoni ngizi mbona zisigaye ziza konona ngaha. Wahabona? Aho ari wahabonye ko ndiko ndahagayika. Uri muri Ruyengo gusa urasirikira. Wabonye ne hasigaye hasaga. Wahabonye ingene inyoni zisigaye ziza ngaha konona ngaha. mama Kubona ndiko ndahanagura nawe uri muri Ruyenge ngo zasinziriye ngo mwirebe. None ndakubaza. Wowe usigaye ucecwe ivya hano. Uri responsable w'urugo uri mu ruki. mama ndifura yawe Naje ndumugore wa hano. Ico no kubwira Naje ndumugore wa hano. mama mwisi turi ingenzi kandi ico wamenye coco isi irazunguruka. Ejo nawe uriko urakorera Ruhigo ukorera umwana wawe haraba ko Bisage hariya ikorera akazi. Genda uzungurugwe muri uzurazunguka muri yose. Miki, Oui nta ndi bazo uraryohewe. cyane Okay. Ngire cyane. Miki, ndafite ikintu ushaka kukubwira. mbwira nta kibazo. Maze iminsi nkumva narandukiwe na ya ndwara wambwira. Indwara? Miki, koko nta kimuga kiryoherwa iyo kiriko kiragenda na Beki. Wansabye kenshi ko mbadota ana ashaka kubarira I love you. Wow. Are you serious? I love you. I think I love you too. I love you. I love you too. Miki, I love you. Wahagiriye gute? Mu bisanzwe sindigera ndahabona. Cyangwa se bashitanda gufata. Oya oya ndagusabye Miki. Kubera Reka ntubagire.
gusa n'ukuri yo musore